Vyiza mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaîne yanyu ari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Umwanya amakuru agezeko aba ariko aragarukako cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi, amakuru tugiye kwibanda cane ku ngingo irabana n'umutekano. Turaza kubabwira amakuru ahambaye cane ateye ubwoba ariko aravugwa Gitega, inyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaje aratukagura abepiskopi gatolika avuga yuko bashira ahabona amabi agenda akorwa n'intwaro yiwe. Aza kubabwira amakuru adasanzwe arabana n'umutekano, aho Gitega amaraso abandanya guseseka, abantu babiri barishwe bacumiswe mu masaha 48 igishubi. Ni mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye na Eklezia Katolika bama basekanye bavuga ku kibazo c'umutekano giheruka kandi gushikirizwa n'inama y'Episkopi Gatolika mu Burundi. Mu itangazo bashize ahabona, abepiskopi barerekanye amakenga yabo ku bijanye n'ubwicanyi n'ayandi mabi biriko biriyongera mu gihugu. Iryo jambo ryatumye Perezida Evariste Ndayishimiye atanga inyishu aratukagura, ndetse biboneka yuko yaneguye abo barongoye amadini abagiriza yuko bashaka kumwangisha intwaro. Muri kano kanya turaza kugaruka ku bijanye n'ubu bwicanyi bwasubiriye kuba ndanse ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse n'inyinyurana ribandanije kuba hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Eklezia Katolike, no mu gihe himirije amatora yo mu mwaka wa 2027. Amatora ariko aravugwa ko vyinshi, ni mu gihe igice hafi 70% ari abakatolike mu Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yicura yuko Eklezia Katolika ishobora no kumubuza amajwi. Niyo mpamvu mubona umunsi umwe Ndayishimiye ariko aratukagura Eklezia Katolika, ikindi gihe apfukamye agasaba ikigongwe ndetse akanahabwa Ukaristiya. Kuri ubu ngubu biboneka yuko Ndayishimiye ubwoba bufise ishingiro. Muri kano kanya turaza kugaruka ku makuru ateye ubwoba ariko aravuga yuko n'abashaka kwikurako ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu bagizwe n'imirwi shika muri ibiri. Hari umurwi uturuka hanze y'igihugu hurikiyemwo abahunze igihugu mu Burundi bivanye n'intureka ndetse n'ivyagiye bizikurikira intureka zo muri 2015, ubwo Nkurunziza yashaka kwihagira ikiringo cyari gikurikije amategeko ndetse n'ibwirizwa shingiro. Abanyepolitiki ndetse n'abasirikare bahunze igihugu ndetse bagiye birakurikirana no mu myaka ya vuba no ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Abo nabo hari umurwi wa Red Tabara, bivugwa yuko waba uri ku marembo ya Bujumbura. Uwo murwi bivugwa yuko urimwo abategetsi bakomeye cane bahoze mu butegetsi bwa CNDD FDD, harimwo General Godefroid Niyombare atinywa cane n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi banyepolitike batandukanye. Umurwi ugira kabiri ni umurwi w'abasendede FDD ndetse n'abandi barundi boneka yuko bari mu kwa Perezida Evariste Ndayishimiye ariko nanone batamubona neza. Abo nabo bavuga yuko icakorwa cose kugira ngo bikure ko Ndayishimiye cose bacyemera. Ni mu gihe bavuga yuko Ndayishimiye yasambuye ibintu nka vyose, haba igisirikare c'u Burundi, yaba umugambwe CNDD FDD ndetse n'ibindi bitandukanye. Aho bivugwa yuko igihugu c'u Burundi caguye mu ihumbi ry'ibibazo ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye, ko gutyo rero agombe atanga imihoho canke akurwe ko ubutaraririye. Hari amakuru menshi avuga yuko icuka kitari cyiza. Ni mu gihe bamwe mu barundi babona yuko intwaro ya CNDD FDD ataco yamariye abarundi usivye kubandanya kubata mu bibazo biteye ubwoba. Turaza kugenda turagaruka ku makuru menshi cane ariko aravugwa kuri ivyo vyose. Tuze no kubabwira ko Bujumbura hagati y'abasirikare 80 n'120 b'abanyekongo n'abarwanyi ba Wazalendo bakomeretse bariko bavurirwa mu bitaro. Abarwayi bariyamiriza
akamwana wa mama mu kuvurwa. Ni mu gihe Pacifique Ntazuma baharanira agateka kazina muntu yadomye urutoke kuri ibi biriko biraba kugene abasirikare ba Kongo ndetse na FDLR na Wazalendo bariko baravurirwa kuri bonisi y'igisirikare c'u Burundi, mu gihe abasirikare b'Abarundi bo bariko barasangukira amashamba ya Kongo ndetse badahabwa n'ubutabazi ndetse n'ubuvuzi. Bikaboneka yuko intwaro ya Ndayishimiye ari intwaro yishe ibintu nka vyose ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu gihe Pacifique Ntazwe abishira habona. Gaspard Baratuza umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi yaje aramutukagura bikomeye cane ivyazamuye gusharirikana ndetse no kutumva kumwe ibintu hagati ya Pacifique Ntazwe ndetse n'uvugira igisirikare c'u Burundi General Gaspard Baratuza. Vyose nyine turagenda turabica irya nino, mutaravyonda kuri sabone canke se subscribe banzu fyonde ko kugira igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro bene ngibi bizo mu mbere bashikirwa navyo. Gitega amaraso arabandanya guseseka, abantu babiri barishwe bacumiswe mu masaha 48 igishubi. Gishubi kuwa 29 mu Kakaro mwaka wa 2026 amaraso abandanya guseseka igishubi, abantu babiri barishwe hakoreshejwe ibirwanisho bito bito mu masaha 48 muri iyo komine yo mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi. Ubwo bwicanyi bukurikirana burateye ubwoba abanyagihugu kandi busubira kwerekana ibibazo bikomeye cane c'umutekano muri aka karere. Nk'uko vyemezwa n'ababibonye, ikiziga ca Buzoya umusore w'imyaka 23 caratowe kuwa mbere uwa 27 mu Kakaro mwaka wa 2026 ku mutumba Buhanda mu mwonga wa Nyakararo ni muri komine Gishubi. Jerome Minani arongoye umutumba Buhanda aremeza ko umusore yishwe asogoswe bunyamaswa. Ikiziga ciwe cari gifise ibikomere cane ku zuru no kunda. Kuko uwo mutegetsi abivuga, abana baja mu mwonga wa Nyakararo kuvomera imirima y'amashu n'izindi mboga nibo babonye ico kiziga maze bamenyesha inzego. Kugeza ubu ivyatumye ubwo bwicanyi n'uwabukoze biba ntibiramenyekana, kuko uwo ajejwe intwaro abandanya abivuga. Uwo muhisi yariko aritegurira kubaka urwiwe mu kwezi kwa Nyakanga mwaka wa 2026. Muyabaga Buzoya yari yahambwe uwo munsi nyine. Umukenyezi akiri muto nawe yishwe n'umugabo wiwe. Kindi hari ubundi bwicanyi bwakozwe muri iyo komine nyine kuwa kabiri wa 28 mu Kakaro mwaka wa 2026. Fides Ndayishimiye w'imyaka 22 yarishwe acumiswe n'umugabo wiwe ku mutumba Ngaruzwa ni muri komine Gishobe nyine. Deo Ntakarutimana arongoye umutumba Ngaruzwa aremeza ayo makuru, kuko abivuga uwo mukenyezi yagirizwa n'umugabo wiwe ko amuca inyuma. Ivyo bikaba ari byo vyatumye amwica, kuko uwo mutegetsi abandanya bivuga. Wagirizwa ubwo bwicanyi Duwari Habarugira yarishikanye ubwiwe ku kirindiro c'igipolisi cy'Igishubi. Inyuma y'ico kibi yari ahejeje gukora, aho ni naho apfungiwe mu kurindira ko ubutungane bukora akazi kabwo. Umukenyezi yahambwe kuwa gatatu intekerezo ya 29 mu Kakaro umwaka wa 2026. Abanyagihugu bo ku mutumba Ngaruzwa basaba ko uwagirizwa ashengezwa n'urubanza rw'ikibiriraho. Urukurikirane rw'abapfa ruteye ubwoba Igitega. Ubwicanyi bubiri bukurikiye itorwa ry'ibindi biziga bibiri kw'Imana uheze muri komine Gitega, kuko bivugwa n'amasoko yo muri ako karere. Kubw'amashirahamwe menshi aharanira agateka kazina muntu, intara ya Gitega iri mu turere tukorwamwo cane ubwicanyi n'ihohoterwa mu Burundi. Ayo mashirahamwe asaba inzego z'igihugu kubandanya amatohoza no gushiraho uburyo bwo gukingira abanyagihugu. Ikibazo c'umutekano mu gihugu giheruka gushikirizwa
n'inama y'abepiskopi gatolika bo mu Burundi. Mu itangazo bashize ahabona, abepiskopi barerekanye amakenga yo ku bijanye n'ubwicanyi n'ayandi mabi ariko arakorwa, amwe akakorwa intwaro ndetse n'abategetsi barorera. Iryo jambo ryatumye Perezida Evariste Ndayishimiye atanga inyishu, aho yaneguye abo barongoye amadini abagiriza cane cane gutanga ishusho mbi y'igihugu igishubi. Abanyagihugu basaba ibikorwa bifatika kugira ngo bahagarike ico babona ko ari ukwiyongera kw'ibikorwa vy'ubwicanyi, kandi basaba umutekano ku mitumba yabo. Tuvuye kuri iyo nkuru yariko iravugwa Gitega, Bujumbura, hagati y'abasirikari 80 n'120 b'abanyekongo n'abagwanyi ba Wazalendo bakomeretse bariko baravurirwa mu bitaro. Abarwayi bariyamiriza akamwana wa mama mu kuvurwa. Bujumbura kwa 29 Mukakaro umwaka wa 2026, hagati y'abasirikari 80 n'120 bo mu ngabo z'igihugu za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC hamwe n'abagwanyi ba Wazalendo bakomerekeye mu ntambara zo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu bariko bavurwa mu bitaro vya Tanganyika Hopitali, ibitaro vyigenga biri mu gace ka Nyabugete, ni muri komine Mugere mu manuko bwa Bujumbura. Ivyo bituma haba impungenge mu bandi barwayi bavuga ko hari kwikwega mu kubavura, bagasaba ko abasirikare bojanwa mu bitaro vy'igisirikare. Kubw'amakuru atandukanye yegeranyijwe na SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru, abakomeretse ba mbere batanguye kwakirwa mu mpera z'indwi y'ukwezi kw'icumi mu Kakaro. Kuva ico gihe igitigiri cabo carongerekanye gushika hagati ya 80 n'120 kubw'abarwayi, abarwaje hamwe n'ababa muri ako gace. Abasirikare nabo nyine n'abo barwanyi bazanana mu kiyaya Tanganyika ahanini mw'ijoro, hanyuma bagashika ku kivuko c'abarovyi citwa Olympique kiri muri Nyabugete, hanyuma bakajanwa mu bitaro Tanganyika Hopitali kugira ngo bahavurirwe. Ayo makuru nyine avuga ko abaganga batangura kuvura abo bakomeretse bigatevya igikorwa co kuvura abandi bagwayi. Abaganga n'abaforoma baguma bakoranirizwa kuri abo basirikare. Abandi bagwayi barashobora kurindira igihe kirekire imbere yuko bumvirizwa n'abaganga, niko uwari yaje kurwaza uwo bari kumwe yigana. Ababibona benshi bavuga kandi ko amafaranga abasirikare bavurirwa ko ashobora kuba ariho n'igihugu c'u Burundi cose, ariko SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru yashoboye kwemeza ayo makuru mu buryo bwigenga. Kubera ivyo abarwayi hamwe n'ababa hafi basaba ubushikiranganji bw'amagara y'abantu hamwe n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi n'abahoze ku rugamba ko abasirikare n'abo barwayi bojanwa mu bitaro vy'igisirikare mu Kamenge n'umuraruko bwa Bujumbura, canke bagasubizwa muri RDC kugira ngo bagabanye ubwinshi bw'abarwayi muri ivyo bitaro vyigenga. Kubw'amasoko menshi avuga ko ibitaro vy'abasirikare vyo mu Kamenge navyo nyene bimaze kwakira abasirikare benshi b'abarundi bakomeretse mu ntambara mu buseruko bwa RDC. Ikindi kandi amakuru ariko arakwiragizwa avuga ko umukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo ashobora kuba ari wenyine canke umunyamigabane mukuru Tanganyika Hopitali, ariko gushika ubu SOS Media Burundi riraronka icemezo na kimwe cemeza amakuru, bikaba bikiri ibihuha. Ubuyobozi bwa Tanganyika Hopitali ntibwashoboye kuboneka kugira ngo bugire ico buvuga ku makuru yegeranijwe na SOS Media Burundi igihe iyi nkuru yashirwa ahabona. Kwitaba ibikorwa vya gisirikare birabandanya. Burundi buracari mu bikorwa vya gisirikare biriko bibera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
buri kumwe n'ingabo za FARDC hamwe n'abagwanyi ba Wazalendo mu kurwanya ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC M23. Nyuma y'ifatwa rya Goma n'abo barwanyi mu mpera za Nzero 2025, hanyuma Bukavu hagati muri Ruhumu mu mwaka wa 2025, ingabo z'u Burundi zarasubije igice kinini cazo mu kiyaya ca Rusizi, aho niho zatakarije cane abasirikare imbere y'uko Uvira ifatwa. Kigarama mu mwaka wa 2025, gisagara gifise akamaro kanini kari hafi cane ya Bujumbura, umwanya mukuru umurwa mukuru w'ubutunzi bw'u Burundi, ari amamashini menshi ya ONU hamwe n'ibisata bikuru vy'igihugu. U Burundi bwaciye busubiza inyuma igice kinini c'ingabo zabwo muri Kigarama mwaka wa 2025, hanyuma busubira kubishira mu bindi bibanza nyuma y'uko abarwanyi bavuye Uvira no mu kiyaya ca Rusizi, ahanini bitewe n'igitsure c'Abanyamerika. Haraheze amezi menshi intambara ikomeye mu turere twa Mwenga na Fizi mu misozi minembwe ya Sud Kivu. Urunani rwa leta rwaratakaje ibibanza vyinshi bikomeye mu kurwanya abarwanyi barwirwaneho. Umurwi w'abarwanyi ugizwe ahanini n'abantu bo mu bwoko bw'Abanyamulenge, kandi ubu ufatanije na AFC M23. M23 umurwi w'abahoze ari abarwanyi b'Abatutsi basubiriye gufata ibirwanisho mu mpera za 2021, uvuga ko leta ya Kinshasa itashize mu ngiro ivyo yemeye ku bijanye no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi bawo, ubu ari mw'ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC, ihuriro rya politike n'igisirikare rirongowe na Colonel Nanga yahoze arongoye umurwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora CENI muri RDC, asaba ko ico gihugu kiba kigizwe n'intara zigenga kuko biri mu cegeranyo c'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati n'umutekano cabonywe na SS Media Burundi. Burundi bwarungitse abasirikare barenga 29,000 mu buseruko bwa RDC hagati ya Myandagaro 2022 na Kigarama mwaka wa 2025. Abategetsi b'u Burundi n'aba Kongo bagiriza u Rwanda gufasha AFC M23. Ivyo Kigali iguma ihakana, ariko raporo zitandukanye z'abahinga ba ONU zisohotse muri 2025 zagaragaje ko hari abasirikare b'u Rwanda bari hagati y'5,000 n'7,000 bari kumwe n'iryo huriro. Ubu iryo huriro rigenzura ibice bitari bike vya Nord Kivu na Sud Kivu, aho ryashizeho uburongozi bwarwo kandi rigashinga icicaro gikuru i Goma, gisagara kinini kuruta ibindi mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twibutse yuko izo ntambara nyine ziriko zirabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zongereye icuka cibi hagati mu bategetsi b'u Burundi, bivanye nuko bamwe mu bategetsi bashigikiye izo ntambara, abandi bakaba batazishigikiye, abandi bakavuga yuko vyasambuye igisoda c'u Burundi kuri ubu ngubu kikaba kigeze aho umwansi ashaka. Nimba ari ico Ndayishimiye ariko arazira muri kino gihe, ni ukujanye no kurungika abasirikare b'u Burundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu ibintu bikaba vyarayangaye. Amakuru twari twabwiye yuko Red Tabara yoba iri ku marembo ya Bujumbura, andi makuru avuga yuko yoba yifatanya na M23 umwanya n'umwanya bashobora gufata Bujumbura. Ndayishimiye ubutegetsi bwiwe bukaba burasambutse. Makuru tuza kubaha mu kandi kanya, turaza kubabwira ibijanye n'ayo makuru mu buryo bw'idonido. Vyiza nivyo mbifurije.